Kuri uno munsi uri hejuru itariki ya 31 y'ukwezi kw'icumi nkuko twama tubigira buri mwaka muri microfinance turahimbaza uwo munsi tukaraho tugejeje mu byo kuziganya cane hanyuma tugaheza tugatera nakamo abanywanyi bacu kugira ngo babandanye baziganya. Nico gituma nuno munsi mwabonye twateguye bino birori kugira ngo duhimirize abanywanyi babandanye baziganya kuko baca umugani bati agakone uzishimikiza mu busaza ugaca kare ukakabika kure. Arico gituma rero twe twashizeho ibyo twokwita ama produit yo kuziganya ari mu buryo imigwi itari mike kugira ngo abanywanyi bacu baziganirize imigambi yabo, baziganirize ubusaza bwabo. Muri ivyo harimwo uziganiriza amahera kuriha amashuri, ibyo twita épargne scolaire, ibyo bikajana n'ideni kuriha amashuri y'abana bita crédit scolaire. Iryo deni rero gaheza rigatangwa mu mwanya muto baravye ayo umuntu amaze kuziganya bakaguha inshuro 10 ayo amaze kuziganya no ku nyungu itavuna, inyungu iri munsi ya 10%, hanyuma umuntu agaheza akaririha nko mu myaka 2. Hariho iyindi mbitso twashizeho iyo bita kuziganiriza uburara, navyo nyene murazi yuko umuntu atagira ahaba heza ngo yubaho cane, arico gituma abarundi bavuga ati gira aho wubahwe. Turaheza rero tukaziganiriza abanywanyi bacu tukababikira amahera yo kwitegurira kubaka uburara, nayo 2020 ku kwezi ugaheza ukaronka ideni kuri dusavye inshuro 10 naho nyene ku bice 14% mugani degressif ku bazi igifaransa. Umuntu aheza akayishura imyaka shikandwi, byo navyo biraheza bigafasha abanywanyi bacu kugira ngo babikire uburaro bwabo. Iciza rero ciyo mbitso abitandukaniye niyo yo kwishuri nuko iyo kwishuri tuyikata ku mushahara buri kwezi ubishatse. Iyi nayo nivyo barashobora kuyikata ku buri kwezi, mugabo umuntu ashobora gushora igitungwa akayongereza akayazana agashira canka afise hakuru ubundi buryo akazana agashirako kugira ngo niyagira gusaba ideni azosaba ideni gisununuye bishobora kumufasha kubaka. Hariho ni yindi mbitso tugira, imbitso yitwa kuziganiriza ubutama. Umuntu amaze kukwiza ico bita part sociale tumusaba abandanya ziganya ibice 8 by'umushahara wiwe bibanze akabibika, ageze kuja mu zabukuru baraheza bakamuha ayo mahera yose bamwungukiye ibice 30%. Fate nk'umuntu afise miliyoni aheza akaronka miliyoni n'ibihumbi 300, ufise miliyoni 10 aronka miliyoni 13. Urumva ko atari amahera make ashobora gufasha umuntu agiye mu zabukuru. Igikurikira ni kuziganiriza amashuri canke imanza za muci, hariyo bita épargne supplémentaire, iyo nayo tuyasubiza mu kwezi kw'indwi kwezi k'umunani. Ayo nayo arafasha cane abanywanyi bayaziganije kuko murazi muci hariho udukorwa dutandukanye umuntu akora, ari gusanura twasanura, ari gutegura abana baja kwishuri, ari kumara imanza zitandukanye canke utundi tugambi gufyatura amatafari utirurasaba ideni rireri. Ivyo navyo turavyakira bikabafasha cane. Mu kwezi k'umunani tuyatangira rimwe. Hariho iyo bita kuziganya uko ushatse dépôt à terme. Nabyo nyine umuntu aronse amahera ashobora kuba yagurishije ikintu, ashobora kuba ashobora kuziganya uko ashatse agira ati je ndazanye amahera ngana uku miliyoni 2 miliyoni 10 miliyoni 100 ibyo umuntu ashatse, tukavugana igiringo azomanga tukaheza tukamuha inyungu yayo. Ivyo byose rero ni ivyo twashizeho kugira ngo tworohereze abanywanyi bashobore kuziganya bitegurira imigambi itandukanye izobafasha mu buzima bwabo eka mbere no mu busaza bwabo. Uno munsi rero vyahuriranye nuko turiko turahimiriza n'abanywanyi kugira ngo baje mu buhinga bwa none bwitwa Feste Cash, ubuhinga twatanguje aheze igihe. Ubu turiko turahimiriza kugira ngo babandanye babushira mu ngiro ko nabwo nyene buza gufasha abanywanyi kuziganya. Muti gute? Nk'umuntu ahora aja kurondera ideni canke umushahara wiwe akagira ibirere birebire akariha amahera y'itike menshi, ubu yafata telefone yiwe amahera ari kuri konte yiwe agaca ayakwega akashira kuri telefone, agaca araba umwaja canke umusiperaje amwegereye agaca yatora agaca yikenura. Mumva ko ryatike uriziganije kandi uba wikingiye abasuma gutemberana amanoti mu bufuko uvuye guhembwa naba kuja inyuma bakagukora mu mfuko akayagutwara, ariko yakwezi ukashira kuri telefone bimenya wewe na telefone yawe ni mu kabanga ntangere. Nivyo urumva ziko turahimiriza abanywanyi kugira ngo babijeko iyo Feste Cash bafashe kugira ngo baziganye
baziganye bongere banabike amahera bokononye batanga amatike baja kurondera umushahara ku makonti yabo. Eka mbere n'ibindi byinshi Feste Cash ikora ari kurungikira abana amahera, kurungikira abakozi amahera, kugura ivyo ugura, ivyo byose iraheza ikabibafasha. Turiko turaniyumvira iminsi iza ko bitohora n'abafasha kugira ngo nk'ukeneye akadekuvera ku mushahara wiwe ntirigwe haraza ngaha canke hari itike ryo kuja kuyirondera ashobore kuyisaba akoresheje iyo telefone yiwe canke utudeni duto duto nk'ayo macredit scolaire kubera ibifatanye n'amahera afiseyo barabe ko bishoboka. Turiko tubisaba abahinga, mwabonye ko twari kumwe n'abahinga harimo n'abazungu ngira ngo abo ni badufashije kugira ngo ubuhinga bwa Feste Cash buze batwemereye ko bishoboka. Yamba rero bagiye kuvyiga barabe yuko navyo bitujamo. Ibiharuro rega naho tutabivuga steza kunavyerekana. Usanga dufise nk'imiliyari direnga nka 30 na nzingahe zaziganijwe, urumva ko atari amahera make. Bariko baravyijukira uravye ayo twari dufise mu minsi heze atera duga. Bisigura yuko irihimiriza tuya turagira birafasha uko abantu bananya baziganya bikabandanya bitera bije imbere.